itegeko ry'abahoze ku rugamba mugabo twamesha yuko bimwe biri muri iryo tegeko bisanzwe biriko birakorerwa n'abahoze ku rugamba harimwo n'ivyo bavuze byo kubavuza canke abamugariye ku rugamba kubaronsa vyankenerwa kugira ngo aho bari mu masite bashobore kugira ubuzima bwiza gufungura hamwe n'ibindi. Akozi ntegurira urutonde rw'abantu bose bari recruté batarahembwa n'igituma umwe wese adahembwa, hanyuma tugira inama na fonction publique. Muri fonction publique babona yuko ari ibintu birengerera competence, ndabishikane hejuru tuvyige au niveau du gouvernement tubitorera umuti. Sino ico kibazo kijanye n'ama emploi type ndakizi, abayobozi b'ama ecofo barahavuye baranshira muri groupe, sinzi washizemwe muri groupe yabo. Honorable Desire yabajije ati ariko nyakubahwa mushikiranganji, imbere yo kubandanya ngira nimba mutarabigira mworaba ingene mwobigira mukaja en contact n'izo service zindi zibijeje, kuko hariho n'ubundi mushinga amateka yakibajengera muraza kubishikako mukamenya zijya nzoga zabayeho tiha aho zibitswe ziriko zirakora iki. Ubwejo ntaba ariko barazihereza kandi zabaye rutire kubera hari ingorane. Ugete akane ko bataronka uruhusha ko kuronka impapuro, ivyo ngira ngo kumbure bo babiheruka kera babibajije, kuko tugize imisi dusinya impapuro nyinshi z'abantu bo muri za Nyabugete zose kuva ku ya mbere gushika ku ya gatanu. Nibaza rero ko atakibazo kigihari c'impapuro, kuko abakwije ibyangombwa bose turazibasinyira. Una umuvuduko cyane ugwaruka rusaba kuja mu bihugu byo hanze bagenda gusaba passport ngaho kuri pafi. None ko mbona ugwaruka gose rusa n'ugomba ruherere hanze, hariho abantu bajana na bamwe mu ndongozi z'igihugu bagaca banyikira mu gihugu abagiyemo cyane cyane za Amerika n'ahandi. Ufitiwe ideni kubera nkumbure abafise umushikirizamanza canke inyamiramabi bazinanye, akaca agenda akamubwira ati mumfungire kugira ngo ashobore kundiha ideni ryanje. Kenshi bakunda kuvuga mu Kirundi ngo munkanyire kugira ngo ashobore nkuko duheruka kubibabwira mu minsi iheze. Twarabwiye duti tugiye kugaruka ku majambo yagiye aravugwa n'abashinga amateka n'abakenguza amateka nk'abaserukira abene gihugu. Ivyo vyari bivuye ku kuntu abashinga amateka bamwe mwumvise bavuga yuko hariho igitigiri c'abashinga amateka badakora ico bategerezwa gukora, bobo baguma biyicariye gusa no kuvuga ntibavuge. Twakiri rero tuvuga dute bagabo, ibi bintu birakomeye ntitwobifata minenegwe. Duti rero tuzobereka abashinga amateka canke abakenguza amateka bashoboye vy'ukuri gukora ico batumwe n'abene gihugu. Twarababwiye duti iki gikorwa tuzogifashanya tutaravye ngo uyu ari mu mugambwe kanaka. Oya, umushinga amateka wese cyangwa umukenguza amateka wese yaserukiye abanyagihugu vy'ukuri, uyo tuzogaruka ku majambo yashikirije. Nico gituma twababwiye duti umuntu wese azi umuntu yigeze guhagarara rukambye inyungu z'abanyagihugu ziriko zirahungabana, uwo mushinga amateka wese, uwo mukenguza amateka wese yahagurutse akavuga akarya umutima amenyo, naho atacoba carahindutse, ayo majambo tuzoyagarukana kugira ngo musubire muyinovore, hanyuma hari bihengeri tuherekane, kumbure abandi nabo bazobona aho gukosora.
niko kuko no kubashikiranganji rero je sinzi yuko vyama bishikira jewe jenyene hari igihe abashikiranganji baja ngaho bakatubwira ibi na biriya kuri ibi na biriya mugabo jewe ntibamara inyota kabisa nkumva yuko banjanye igitero nkumva yuko bancitse biyaranjije mu nyishu batanze sinzi yuko rero namwe vyama bibashikira ni naco gituma uno musi nagomba nababwire nti tugiye gutegura ivyigwa ku mushikiranganji umwumwe tuje mu gisata ciwe tumwibutse dutemugabo ibi ntivyagenze uko ibi ntibimeze uku nuku none iyi si nyishu watanze none mugabo ko ngaho umenga uraduhenda ko ngaho umenga ucishije ko gusa nta nyishu waduhaye iboneka muramaze kubona yuko n'umukuru w'igihugu bishika akidoga mugabo tukarindira yuko umushikiranganji kanaka hogira ico avuze canke hogira ico ahinduye tugahebura aho rero basha je kamvunikiramwo nkavuga nti none bakabo ibi bintu nibiki naho rero nifuza yuko abanyakubahwa bashikiranganji ababubahwa nifuza yuko tuzobibutsa tuzobereka dutebagabo ibi bintu ntibimeze uko nuko nuko wabaye inka nuko ntibatujana igitero tubibutse bazobe bari ngaho murazi yuko amatora yegereje bashobora kutujana igitero bakatubwira bati muzi n'amakuru twe twarakoze biracika twe twarakoze ibitari bike voilà aho rero bakaba warose ingene kumbure bagahinyanyura mugabo rero ubu reka tuzobisubiremwo tubirabire kuri tere umuntu yakoze neza vraiment tuvuge duti heraba ibintu vraiment n'ibintu bimeze neza nta nuwo biharira mugabo kandi ibitagenze neza tubigarukeko kumbure abashikiranganji bazosubiremwo babikosore erega ntibibatangaze aba n'abakozi bacu iyo rero umukozi ariko arakora ari ku kivi uramukurikirana ukamubwira utemugabo aka kantu wagakoze ukutariko aka kantu jewe ntikanshimishije voilà nuko twebwe abanyagihugu twategerezwa gukora mu ntwaro zimwe zita za demokarasi voilà abanyagihugu bategerezwa gukontorora abanyagihugu bategerezwa kumenya ingene ibikorwa vyabo biriko biragenda murumva rero ko bazanye ibintu vyo kuducacanya baba baduciyemwo rero ngaha ndabatumiye bantu b'Imana mwabonye yuko nabazanye bari imbere yanyu kumbure we mu bushikiranganji kanaka hariho akandi kantu katameze neza wabonye canke hariho inyishu kanaka baba baratanze ntiyaguhimbara kandi ubona hari ibintu bitameze neza aha ndiko ndavuga mu bushikiranganji kanaka wewe uzoca udushikira hanyuma dufashanye kugira ngo dushobore kwibutsa abashikiranganji ndabatumiye mwese mu bushikiranganji bwari bwo bwose hariho tudosiye usanga twaribagiranywe bo sinzi mweko mutubona baraducacanya gasha ngwiki twaza twakivuze ko bo ntitwirirwa turakigarukako voilà ivyo bikaba bihereye ngaho bakaba baduhejejega ugasigara muri zero ngaho uti none gabasha kwiba ibintu umushikiranganje avuze bitandukanye na vya bindi ndiko ndabona voilà sinzi yuko ibi bintu mumaze kubibona voilà nimba mumaze kubibona rero
umwe wese igisata arimwo canke umwe wese igisata kurikiranira hafi ibikibamwo turamuhaye kazi aze inbox agira ati mu bushikiranganji kanaka mu bushikiranganji bwo kwivuna basi aya madosiye heraba aya mategeko yarasinywe heraba none amazi imyaka iyi kumbura umushikiranganji nawe ashobora kuba yavuze ati ivyo biratunganye mugabo duce tubimwibutsa duti nyakubaha mushikiranganje heraba ibi bintu none ntubona ko bimaze igihe nawe wari wavuze nuku akantu rero gasubiremo voilà tuvuye mu bashinga amateka no mu bashikiranganji tuzoca tugenda kwa babura amatari hariya tugende mu badeje tugende no mu baprokirere abaprokirere mana yanje abaprokirere je vraiment hariho ibintu bikogwa ariko nkabona yuko kabisa hari ibintu bitameze neza mugabo bigaca binjana igitero uko nyene ariko namwe kumbure ngira ngo mushobora kuba mubibona abagabo ibintu bya prokirere tuzovyihoze canke nabo tuzobashikeko nuko rero je kama kamvunikiramwo kabisa nkumva yuko hariho inyishu itanyutse voilà kumbure ndavye ibiriko birakogwa ibiriko birakoreka ivyabene gihugu baba ariko baravuga n'inyishu umushikiranganje atanze nkabona yuko hariho ubudasa umuntu yoba bibona nkuko kwanje bagabo karibu inbox hanyuma twibukanye tuti mugabo akantu wewe ukumva gute voilà hanyuma rero duce tubategurira ivyigwa bimeze neza kugira ngo nabo bashikiranganje mu vyo bategura gukora baheze bakorere kuri ivyo bintu tuzoba twabahaye canke twabibukije nibaza yuko imiryango yuguruye kuri mwese voilà nuko rero iyo niyo ntangamarara nagomba yuko tuvuganako ibisigaye rero ntimwibagiye kugira subscribe ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose mufyonde no kuri gem mufyonde no kuri kaga kengeri kugira ngo ntihazogira icigwa na gitoya kibacika kuko murumva yuko ibi vyigwa azoba ari imizagazaga reka rero twibanaririze rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze